bavukanye mwumvira isamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya tugira ngo tuzikane ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatandatu muri indwi ya 21 umwaka wa liturujia. Gisomwa ca mbere tugisanga mw'ikete rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abanyakorenti kigabane ca mbere kuva ku murongo wa 26 gushika ku 31. Izaburi nayo ni ya 32 kuva ku murongo w'12 gushika ku 21. Mu nyuma tuzirikana inkuru nziza Yezu Kristo nkuko twishikirizwa na Matayo mu kigabane ca 25 kuva ku murongo w'14 gushika ku 30. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Nshuti zanje, nimwitegereze abahamagawe uko bameze. Muri bo abanyabwenge kubw'abantu sibo benshi, abakomeye sibo benshi, abana b'imiryango mikuru sibo benshi. Yamara ibijuju mu maso y'abantu nivyo Imana yitoreye ngo itetereze incabwenge. Abatagira ububasha nibo Imana yitoreye ngo itetereze abagendera ku bubasha bwabo. Abatagira akaryango mu bantu n'abakengerwa nibo Imana yitoreye. Nibitariho mbere Imana yaravyitoreye ngo igire ubusa ibiriho kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yihayagiza imbere y'Imana. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yezu, niyo yamuduhaye ngo atubere ubwenge, ubutungane, ubweranda n'urukiza, kugira ngo nk'uko vyanditswe uwihayagiza yihayagize mu Mukama. Iryo ijambo ry'Imana. Hahiriwe intara y'Imana. Hahiriwe intara y'Imana. Hahiriwe intara yamwironkeye kw'Imana. Hahiriwe intara wenyene yitoreye kw'iragi. Umukama ahangamye mw'ijuru akaraba abana b'abantu bose. Hahiriwe intara y'Imana. Ijisho ry'Umukama rihora kubamwubaha, kubizeye urukundo abafitiye, kugira ngo abasimbishe icobo abakiza amapfa. Hahiriwe intara y'Imana. Umutima wacu witeze Umukama, niwe mahungiro yacu, niwe nkinzo yacu. Umushaha wacu uhimbarwa n'Umukama, izina ryiwe niryo twizeye. Hahiriwe intara y'Imana. Nziza Yezu Kristo nkuko twishikirizwa na Matayo. Muri rya minsi Yezu acira abigishwa biwe uyu mugani ati bizoba igihe umwana w'umuntu azozira ni nk'ivyo umuntu yagira ngo amara urubanza agahamagara abasuku biwe kabasigarana ibintu vyiwe. Uwa mbere amuha itarenta 5, uwa kabiri amuha 2, uwa gatatu 1. Eka umwe ico bikwiranye acaragenda. Umwe yaronse 5 aragenda aracuruza yunguka izindi 5. Numwe yaronka 2 agira kuno nyene yunguka izindi 2. Wari yaronse 1 nawe aragenda yimbika inogo azikamwe imari ya shebuja. Imisi haciye shebuja wababasuku aragaruka abaza umwe ingene yakoresheje ibintu vyiwe. Noneho wari yaronse itarenta 5 ati muhanyi wari wasigaranye itarenta 5 ngizi izindi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati ni vyiza umusuku w'umutima ko washirutse ubute mu bito bito nzogushinga n'ibirutaho ingunezegwe hamwe na shobuja. Umwe yaronka itarenta 2 nawe araza ati muhanyi wari wasigaranye itarenta 2 ngize izindi 2 nungutse. Shebuja aramubarira ati ni vyiza umusuku w'umutima ko washirutse ubute mu bito bito nzogushinga n'ibirutaho ingunezegwe hamwe na shobuja. Umwe yaronka itarenta 1 nawe araza ati muhanyi ndazi kuhambara ugese ivyo utabivye wimbura ivyo utarimye. Nagize ubwoba mpisha itarenta yawe mu kuzimu ngivye vyawe. Shebuja aramwishura ati musuku mubi wakinebwewe wari uzi ko ngese ivyo ntabivye nkimbura ivyo ntarimye. Uba washiriye ivyanje abadandaza ngo ngaruke ndonka ivyanje ndonkane n'inyungu.
ni mu mwake italenta yari yaronse mu gihe ufise 10. Uwutunze bazomwongerereza atunga ibiruta, nawe utaca afise bazomwaka n'ico yagira ngo arafise. Nayo iyo mburakimazi ni mu mute hanze mu mwijima, ho amarira abarizwa agakomaniriza amenyo. Bavukanye dusangiye ukwemera, ibisomwa by'inkuru nziza tumaze iminsi tuzirikana bitwereka inyigisho ya Yezu yerekeye igihe ca nyuma, yerekeye igaruka ryiwe mu gihe ca nyuma. Iyo nyigisho nayo irimwo imigani itari mike, mugabo imigani iza yunganiranira n'ahari myinshi, ariko umwe wose ugafita ico ushaka gushimikirako mu kuvuga ico gihe ca nyuma c'ihindukira rya Mesiya. Nk'igisomwa co ku munsi wa 4 cavuga Mesiya ko azoza nk'igisuma, no kuvuga ko azoza mu gihe umataramwiteze, umwe yubira abantu batari babizi. Ikigabane c'inkuru zanda co kuri uyu munsi wa 5 kivuga ko Mesiya azoza ari nk'umukwe ku munsi w'ubugeni bwiwe. Uwugira ubugeni nuwo yerekana urukundo. Turazi ko ubugeni burangwa n'urukundo. Umwe aheza akakwereka igishika gufitiye, akakwinjiza mu bunywanyi bwiwe. Uwo ni Mesiya aguma avugwa. Ikigabane kumvise naco c'uyu munsi kigeranya Mesiya n'umuntu yagiye mu mahanga ya kure agasigira ivyiwe abantu kugira ngo azobabaze ingene babitunganije. Ivyo bisomwa byose uko ari 3 bidondora neza Mesiya wariwe n'ingene azoza muri ico gihe ca nyuma. Inkuru nziza y'uno munsi yagize ati umwana w'umuntu azozira ni nk'ivyo umuntu yagira ngo amare urubanza agahamagara abasuku biwe akabasigana ibintu vyiwe. Bavukanye ntore z'Imana, aha ni Yezu yivuga yigeranya n'uwo senaka yagiye mu rugendo rwa kure. Erega Yezu yarazi yuko himirije iminsi atazoba kiri kumwe n'abigishwa biwe ku isi, ahazoba amariye kurira mw'ijuru. Ariko muri ico gihe kuva aho yuriye mw'ijuru gushika igihe cyo guhindukira kwiwe yaradusigaranye amabanga, yaraduteye iteka ryo kutuzeza amabanga yiwe, kutuzeza ico dusiga turarangura kuri ino si no muri ekleziya yiwe. Yaraturagije ubwa mbere ubuzima bwacu, yaraturagije abavukanyi, yaraturagije amabanga muri ekleziya n'ibindi. Rero ivyo dufise, ico turi cose n'ivyo dufise n'ivyo tujejwe niwe yabituragije. N'amatungo, n'inyifato nziza, n'ingabirano ziva ku Mana, vyose erega n'ivy'Imana. Natwe twarabibikijwe, hanyuma Imana ikitega yuko tugira ico dukoze dukoresheje ivyo yaduhaye. Ngumwe ngo yamubikije italenta 5, uwa kabiri amuha 2, uwa gatatu 1, eka umwe wese ico bikwiranye. Bavukanye muri uku kugabanganiza italenta, umuntu yoshobora kumva umenga harimwo akarenganyo kubera yuko atabahaye izingana. Ariko rero Imana ibona ibintu kundi. Imana ntitegerezwa kubona ibintu ko abantu babibona. Ubutungane bw'abantu sibwo bw'Imana. Rero ico dutegera ngaha, ubutungane ku Mana suko abantu baronka ibingana. Ubutungane ku Mana nuko umwe wese aronka ibimukwiye, kuko Yezu yarongeye ko ati eka umwe wese yaronse ico bakwiranye. Nanone izo talenta uko twazumvise duteraniye zose zari 8, byari kugora ingene azibagaburira ari 3 bakaronka ivyingana. Ariko igihambaye uyu nyisenaka, uyu nyina amatalenta, igihambaye yaragikoze. Umwe wese yamuhaye ivyo bakwiranye, yamuhaye ibikwiranye n'ingano ziwe n'ico ashoboye, kandi ntawe yabajije ibirengeye ivyo yamuhaye. Aho niho hakaze ubutungane. Uwaronse talenta 5 yasubije izindi 5 yungutse. Uwaronse talenta 2 yasubije izindi 2 yungutse. Uwo yaronse 2 ntibamubajije 5 zindi. Hanyuma ikindi ahubwo kisumbirije kiranga ubutungane bw'Imana nuko abo babiri bose badandaje italenta bakunguka, baciye baronka impera imwe. Iyo mpera nayo niyihe? Ngo nukuja kunezerwa hamwe na shebuja. Ngiyi impera bavukanye ruti ibindi byose twiteze hano kwisi, kuzosangira akanyabuneza na databuja ariyo Mana ivyagiye mw'ijuru. Iyo uwa gatatu nawe yagize nkuko italenta yiwe akayicuruza akunguka iyindi, nawe yari kuronka impera imwe nabo babiri yo kunezerwa hamwe na shebuja, bataravye ko yari yabikije italenta imwe. Ariko rero wewe aho yagorewe ntiyamenye ingene arindira shebuja. Yateza kumurindira ariko arakora,
noneho raba ngo yagize ubwoba ngo ahishe itarenta mu kuzimu. Bavukanye, ubwoba ni bubi. Ukorera umukama ntashobora kugenzwa n'ubwoba ngo agire ico ashikako. Kandi iyo Mana nayo ishaka abantu b'umwete, ishaka bakora, ishaka baguma biyumvira icofasha abandi, ishaka baguma bayifasha kurema, kugira ngo duteze imbere bavukanye, kugira ngo duteze imbere abandi, kugira ngo duteze imbere isi dukoresheje ingabirane yaduhaye. Ivyo rero ntibisaba ko tuba abantu ngo abantu bakatabonetse, abantu barurangiranwa, abantu nogira nti batasa n'abandi, abantu bibihangange. Oya, Imana itwakira uko turi, Imana iratuzi uko turi. Mbere noneho n'umutumwa Paulo mu gisomwa ca mbere yatubwiye yuko Imana burya mu kudutora itadutora kuko tufise ibyo turusha abandi, turi abantu, ntidutora kubera turi abantu badasanzwe, ntidutora kuko turi abahayagizwa mu maso y'abantu, kumbure ngo baravye inguvu, kumbure baravye ubutegetsi dufise, kumbure baravye ubumenyi dufise. Imana idutora uko turi, kuko noneho abitwaza izo ngabirano, abitwaza ubwo bukomezi bwo kwisi nako birashobora kubatera ubwishime, ugasanga barahaye n'umugongo Imana. Imana ici dusaba ni ukwemera ico turi, no kumenya amagara make yacu n'inguvu nke zacu, hanyuma tukihebera mu gushaka kwayo, tukishira mu minwe yayo, nayo igahava ikadukoresha ukwishaka, ariko rero tukayikundira. Aro niho tuzoshobora kugwiza amatalenti yatubikije, za ngabirano yazutandukanye yatubikije, tukazigwiza gushika aha azogarukira, aho Mesiya azogarukira, kugira ngo rero tuzoshobore kwinjira hamwe nawe mu kanyamuneza ku bwami bw'ijuru. Amen. Imana ya